Ego banyarwanda rwose ngewe ubu ngubu mpagaze nka perezida wa Repubulika y'u Rwanda ngewe Paul Kagame nashatse kubabwira yuko gati ya Kagabo Burundi na Mutima n'indasumvye wundi gute kubadida kubera iki jewe ni cishado cishado nimba ni cishado umusoso araberewe sana bamwita Brizo araberewe sana ariko yambaye isashe bamwita Brizo bamwita Brizo yambaye isashe. Yes, 1 2 bakunzi ba Free GTV. Shoboy Mr Koresha umwanya. Behind camera bari wa undi MC Brizo the promoter. Brizo promoter. Yes. Nkinishare. Okay. So Stone. Fiti nunu nagahinda Stone. Stone. Fisi umubabaro udasanzwe kubona muka papa ashobora kumfata jewe akanera ikofi. My God, so nabwo nashobora kubyihanganira. Why for me, my God, my Jesus Christ. Eyo Urubaneza yuko ushobora kurira reka ahejeje kukuriza aca gutwenza twende kazi. we mukama wanje hewe radio isanganiro ukuntu witaho indero y'ugwaruka nawe utokumviriza pe kubadida aho nahejeje. Uyo ni gyazwi rya wa mumama w'umukinyi wa ninde, ariko ari uwundi numva ahora ashobora kumwigana ni wa undi bita Munyare. Ni Munyare Munyare cyangwa sa Paul Kagame cyangwa duhere kuri Munyare duheri wacu Munyare Munyare reka kumvuga yawe. Sorry sinashobora kugira. Reka tugire basi Kagame tujabuke gatoyi Kagame. Ego banyarwanda rwose ngewe ubu ngubu mpagaze nka perezida wa Repubulika y'u Rwanda ngewe Paul Kagame nashatse kubabwira yuko ego rwose ko mu Burundi baraye baronse umuperezida mushyashya kandi mwiza cyane akaba azwi ku izina rya General Major Evariste Ndayishimiye. Baturaryi ndabasabe mu mbakomera amashyi abarundi barashoboye. Uyo ni Paul Kagame. Vipi sasa umeze neza? Poa kweli. Ibi bintu wabije mu guti? Ibi bintu donc naravyumvisemo kwa ncambere naje numva umenga ni ibintu biri muri jewe ego kuko nahora ndirimba nyene wasenge gospel oya nari wigenga wari wigenga ego umva ntawe warondera we warakupita tu je narashishura naratwika wari umutwitsi ugahita niririmbira kabisa nkaririmbira Imana. Ego ku myaka yawe mike ibi bintu bimaze igihe kingana? So si je ndi mushasha ndashobora kuvuga je mvugisha ukuri ndi mushasha simbeshe. Ego no nabitanguye aha muri 2020. Ego umwaka kabisa. Urashobora kumbwira abakinyi b'amareresi nga mu Burundi uvuga ati barambaye inspiration barambere inspiration? Aha vraiment sinzi kweli kuko iyo myaka iheze nuko nabonye noze nka Mugisha yarashoboye guhitinga nuko gusa sinzi ivyo ubu ari asigaye arimwo ngira ngo sinzi gusa nabandi bariko barakora muri comedy muri serious. Abakomedi bobo wewe emera ni banga oya nka Mutima ni sawa ndabona ariko arakora. Gasore wewe Kigingi ndabona ariko arakora n'abandi bariko barakora. Gasore oya Gasore P-Square je nangorane dufitane n'abantu. Oya Gasore nawe nariko arakora nawe nari mu bantu bariko barakora kweli kuko je na beef nshaka mu buzima sishaka hagati ya Kagabo Burundi na Mutima n'indasumvye wundi kubadida kubera iki jewe.
aho nabirefu oya uramusumbya neza Mutima. oya je ndi mushasha nimba Mutima amaze kuba yageze ahandi hantu na je ndiko ndaza namaze kuvuga ko ndi mushasha ego ndiko ndakora ariko arakora ego Mutima ntuze we inde kigingi kigingi ujya mbere oya kigingi arabizi aragusumbya ego vraiment je ndubaha abanduta sukuvuga ngo aransumvye oya ariko umuntu yantanguriye tazayinyana ivyari ishuri atagusumbye uramusumbya kimwe muri ivyo je vraiment uramusumbye cyangwa aragusumbya ibikorwa nivyo bikora nivyo vyivugira naye ku myaka aransumba no kubaka izina yarayimaze kubaka izina tucemeranye vraiment sinoshobora kwishira hejuru oya ikintu kiranga Mutima niki we urinze wumvise gusa kantu uvuga ati ndakumvise cyamenya ko ari ni tishado nimba ni tishado sara tishado arandagakunda ukuntu akavuga ngo we wacavuga ngo tisado nimba ari tisado menga n'umuntu adakwijama umengo n'umuntu amenyo mukaego amenyo imbere atayahari babatuzira amapengu njeri ego uvugiye ngo mbwira umusoso wacavuga gute umuntu atagira umusoso ikindi kintu akivuga nabi kwera iyi problem ya amenyo niki ariko arasifra nyene cyangwa ngo aho yo sifra wacha sifra ngo uba ururima ataruduza nyene ego subira amenyo bidagishoboka iyo muntu ni indere oya vraiment si no ntawuzinga mu Burundi gusa mvuga gusa kujya Mutima abigira urabona ko akwija amenyo bien ariko abigira umenga n'umuntu adakwija amenyo bica bintwenza sana aravuga yuko abigira kubera ajya cyane oya kujya n'ubuntu bw'Imana nimba Imana imuhezagira karonka ako kadu ubwo bwari ikiro cy'ubugari ngo akijya ngo mu munota ingira arabushishura nyene wewe ujya ibiro bingahe ku munsi oya je akarobo kabisa karankwiye harabavuga yuko Kagabo Burundi ashobora kuba ajya ingurube nyinshi n'ubunure bwinshi cyo tuma abiri yashu kiganiro kitaranatangwa jewe kubiri yashu akakayashu ko kuzuru ndamukunda mama nubwo atakiri ku isi naramukunda sana n'ubu Imana niwe yasiza kuraze kuviyashu yo kuzuru oya nukuntu urukundo byerekana urukundo nari ndamukunda ego mzee wewe nigiki umwibukira ko mzee na mzee naje kandi na mzee niwe yatanguye kwitaba Imana imbere ya mere urumva byinshi urumva je nakuze nyene ubuzima nyene bubi nakuriye mu buzima bubi gushika no munsi ariko ubu ndafise ukuntu ego ni sawa ndashima Imana babana baryoherwa y'abavyeyi bapfuye bavuga ati tuje twegeranya vya bintu barondera ubabwira iki kuryoherwa kubisigi ahubwo uzosenya Imana uzosengera abavyeyi bawe umubwira ati Imana fashiriza abavyeyi banje ubahe kuramba nabindi kuko inyuma y'abavyeyi bamaze kwitaba Imana vraiment utegezwa guca mu bintu bigoye cyane abavyeyi bagusiga ibisigi byinshi bagusiga impangu nka zitatu bari bafite imiduga ibiri bakaca bapfa skamani fresh umva yuko za mpangu uca wegeranya ire gari unaanza ku tapu unaanza kuenjoy oya urumva twinjiye mu bintu byo gushaka gukunda ibintu ngo vy'ibisigi oya ushatse kugisi nayo nirakujya irakujya irakumira yoyo nsubira kuboneka ku isi ubu ufise umuduga apana unageuza unapana mtoto mnakula raha ugafata urupangu kaza ati mwese mwicare avance mugende ugacutangura gutegeka ariko wari usuzugurwa ntumva yuko arakarusho gakomeye cyane kwera abavyeyi baba bagiye bafuye urazi urashobora kuvuga ati ngomba nge ambiance inyuma ya ambiance hakaza kugutwara ambiance uca wandura ni oya ambulance ikiza inyuma ya ambulance haza ambulance inyuma ya ambulance hakaca haza kugushira down gushira mapema cyane ni yasire muri desemene kubadida urunyo rukaca ruza kukwivanga ariko bubatse n'amakaro hejuru n'umusaraba w'icuma kubadida waherekeje n'abantu 50 toka Yesu yewe mwita Kagabo Burundi gira icyo ubwiye canke icyo woshimira abantu zibahora bagufata mu mugongo baro bagufasha uvuga ati nimba ari akademu kari hanze nimba ari akantu mora nisumamo gira icyo ukabwiye
icyo ntushobora kubwira nk'abantu bari hafi yanje n'abandi batari hafi yanje ariko boshobora kugira icyo bamfashije muri game by'ukuri ndafise ubushobozi bwo gukina ireresi yose cinema ubye filme nkayikina bien atangorane kandi hari indi niteze kuzosohora vuba muzo bibona kandi muzo kwama mubimenyeshwa uko bizoba bimeze gusa jewe ndasavye abafans abarundi n'abarundikazi aho muherereye hose na cyane cyane ku bajene mugire kunsapotinga nimba ari umufanzi wanaka na je sapotinga kugira nduze ntera imbere nk'abandi maze neze imbere igihugu canyibarutse ego Kagabo Burundi ubuyoro nk'umuntu amufata umugonga akamusukamo amafaranga ikintu cya mbere gukora niki ego ikintu cya mbere noshobora gukora noshobora gukora akazi kanje kwanza noshobora kugateza imbere biciye mu mpano yanje mfise ego hamare yo mu gusozera urabona cameraman ingena ameze araberewe sana bamwita Brizo araberewe sana ariko yambaye isashe bamwita Brizo bamwita Brizo yambaye isashe gira nk'akantu nyene yoca atwengura ko ajinyika sana mugira akantu aca atwenga ubunye n'umudisinga kuri ibi bintu ngene yambaye oya nuko gusarenze kimwe gusararenze kanambirizi toka kubadid umengo chumise misumari oni kapa rafimpa kama misumari chumise misumari jembe narinzi ko yambaye ibirato vy'ingona wangu bakunzi ba Free TV reba mwita Mr Kagabo Burundi atwenza sana atwenza cyane nimba utatwenze uzoba ufise umujinya nka MC Brizo yari Mr Koresha umwanya rero